umuntu wese w'umurongozi akora igikorwa cy'impwemu, haba mu rwego rw'igihugu, haba mu burongozi bwo hejuru bw'igihugu, haba no mu miryango. Umuntu wese w'umurongozi akora igikorwa cy'impwemu. Kubera iki? Umurongozi n'umuntu, igikorwa akora gitwara abantu muri destine, gitwara abantu mu mugambi w'ubuzima bwabo. Igihe cyose rero wowe uri muri pozisiyo y'uburongozi, haba ku rwego rusanzwe rw'umuryango gushika ku rwego rwo hejuru mu gihugu, ni ukuvuga ngo muri responsabilité canke mu byo ujejwe gushikana aburongoye ubavana ahantu hamwe ubatwara ahandi. Nico gituma Pawulo avuga ngo musengere ababarongoye kugira ngo mugire amahoro. Munyemerere ndabizane ku rugezo rusanzwe rw'ishengero. Hari abantu benshi muri mwe gusanga warabaye mu mashengero atandukanye, hama ukaba waravuyeyo. Twama dufise abantu bafise aho bavuye mu mashengero, bamwe bakavayo kuko hari ibintu byabababaje byahabaye. Ariko ikibazo tugomba kwibaza, imyaka yawe yose wabaye muri rirya shengero, ego byarashitse kumbura umurongozi arakora amakosa canke arakora ikintu kidakwiye gukorwa, uyu munsi waravuye muri ngaha muri Life Center. Ariko ngenda kubwire ngo birashoboka yuko nubwo wimutse, birashoboka ko imyaka yose wabaye muri rujya rushengero ntiwigeze usengera abarongozi bawe. Ijambo ry'Imana riradutegeka gusengera abarongozi bacu, kuko umurongozi arashobora kuvangirwa canke agakora amakosa canke agakora ikintu giteye isoni, mwese kikababera kibi, canke akavangirwa mu byo yizera, akabigisha ibintu bipfuye bitabafasha gushika mu by'Imana yabahamagariye, bitabatwara muri destine Imana yabahamagariye. Mu yandi majambo, umuntu w'umurongozi n'umuntu position arimwo irafise uruhara mu byo wowe uri kurajamwo n'iterambere ry'ubuzima bwawe.